So iyo uri kurirabira mu majambo yo ngaha mu isi, ugomba kwimenya wewe urinde, wewe uhagaze he, wewe wabaye iki, wewe wagizwe iki. Naho abana bawe boguma bagwaragurika, reka kuza kuvuga ngo umuvumo, no, fata autorite. Reka kumbwira ngo tante ngo shango hari umuntu wiwanya reka aragukorera ko. Bantu b'Imana nimubareke bakore, kuko nabone bariko bakora ivyabo. Ariko kandi nubwo Farawo yashoboye guproduiza inzoka, ariko inzoka ya Mose yarazimize. Sinanka réalité spirituelle yo muri monde des ténèbres, ariko nemera yuko twebwe tugwana nayo tugomba kuba dufise conscience iri hejuru ya réalité yacu spirituelle, n'aya masezerano tuyatahura kugira ngo dutangiye kugenda gusenga ntitugende twikanga tutaramutsa n'abantu dusigaye turi bagatinya shengero ngo hari umuntu ariko aradutanga. Kuko wewe umviriza, imbere yuko ujya umuntu agutanga muri Kristo Yesu, wewe waramaze gutangwa, warabambwe, warapfuye, warazutse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wicaranye nawe, haleluya, ahantu ho mu ijuru. Iyo niyo position yawe. Ibi utabitahura uzotahura ayo mangetengete, kandi niwatangura kugira ukwizera kurimo vene, kurimo ubumara, ukwizera kwawe kuraba affecte, kandi comportement yawe irahinduka, kandi ubuzima bwawe burahinduka.